Amazina yiwanje nitwa Irakoze Rodrigue nkaba mvuka Igitega muri komine Bugendana. Kundi ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ico kiganiro caramfashije naciye mu buzima bubi cyane. Mama yaratuvyaye tuvyara turi abana 8 nta numwe azise. Abo bana amaze kutuvyara adutaye kwa sogokuru. Niho kuraraturera turabaho nabi, tumaze kubaho nabi niho twaguma tugira iperereza turagira iperereza. Amaze kumubona ama adresse yuko ari Bujumbura ndaza cantangaje nawe nyene akamutangaza. Iyi myaka yarimaze tumaze imyaka 20 n'umwe tutabonana. Niho rero naja ngaho maze kumubaza ukungene ivyo bipanze mbya ivyo wanyu ntawo bivuga ndaja ngaho ndatekana. Maze kumviza ico kiganiro inkuru nziza kuri bose nuguriye akaradiyo kirangyohera. Niho nasha ntanga umutwaro wo kugira abansengero. Maze kunsengera umupasiteri ndumva ko nanje nohinduka kirangyohera kinkora ku mutima. Kuba yatanze nimero ya WhatsApp yo nimero ndayitora. Maze kuyitora ama adresse yaho no musanga ku biro ndaza turabonana tubona ndamwiganira. Arambariye ati none byagenze gute, ndamubwira. Arambariye ati none wewe ati wumva wahisemwe iki? Cyo nahisemwo kwakira Yesu umwami umukiza mu bugingo. Ati aransengera. Amaze kunsengera ndumva ko nezerewe cyane, biranezera. Niho rero nagomba gushima ku bantu bose bitanga mu buryo bwo kugira icyo kiganiro kimenyekane kuri twese. Nkagomba no gushimira n'abakozi ba Trans World Radio bagishikiriza ko bobandanya. Imana ibahezagire bakomeze kugira kibandanye gikwira inkuru nziza yose kuri bose kugira twese benshi baronka agakiza. Yesu ashimwe cyane.